kubumwe bwaranze abarundi muri ibi bihe kugira ngo dushike kuri iyi ntambwe ihambaye. Aya matora yarayabaye yaratsimbataje ubumwe hagati y'abakuru n'abato, abahambaye n'abadahambaye. Kubera ayo matora byaribonekeje neza ko turi kumwe twese bishoboka. Abarundi mwaraye muduteye iteka kandi mwongera muraryitera mu kwitorera indongozi ku nzego zitandukanye, kandi n'ubu mukiriko kuko hari ayandi matora asigaye ku rutonde rwategekanijwe. Uyu munsi ushitse turi mu bihe bidasanzwe, ibihe by'amageragezwa, ibihe by'umubabaro, kuko tuwuhimbaje turi mu kiganiro cy'umuvyeyi wacu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, imboneza mu gukunda no gukundisha abarundi igihugu cyabo. Uyu munsi urimwo tubiri kuko turanezerewe aho rusinze akanga, ariko murumva ko bitoroshe. Umutima wowe uravyakira, ariko umubiri wo tuguma tugwana. Imana niyo yonyene idukomeza, ishobora kuturemesha. Nashaka rero kubasaba munkundire kandi mumfashe dushimire mwivuye ku mutima uwo muvyeyi twabuze tutase. Yari intwari mu rugamba, umuhizi w'abahizi, umuvyeyi w'impuhwe n'ikigongwe, inararibonye, yari sogokuru. None rero mu vyubahiro vyanyu nagomba dufata akanya mu gacerere tubanze tumwibuke umuvyeyi wacu. Tuzokwama tumwibuka nk'umugabo w'ijunja n'ijambo, intwari ku rugamba rwo guharanira gutsimbataza amahoro mu Burundi no mu makungu, no gutsimbataza intahe yo kwikukira. Adusigiye Uburundi gisigaye ari igihugu casezeye gusegerereza no gutega amashi abayakubitako, igihugu cashinze icumu mashinga. Iteka yateye Uburundi korirata bukatwirirako, bukongera bukadukerako. None rero naho biri uko, kubera ubutwari bwiwe, nagomba sabe kandi duhaguruke tumara umwanya tumukomera amashi ku vyiza yakoreye Uburundi. Tubandanye murakoze cyane. Uburundi yabutoranya n'umusaka, bwari burimwo abarundi buzuye urwango n'inzigo, bwari burimwo abarundi bameze kudusimbira hamwe, abarundi batari bafise umutima wo gukunda igihugu cyabo. None akidusigaranye catoshe, twasubije hamwe mu mahoro ari yakiranga. Muravye iyo tuva, iyo bitaba vyaruko, n'uyu munsi ntiwari gushoboka. None mwari bwabone Uburundi bubura umukuru w'igihugu, hanyuma bikaba nk'uku. Ariko tubishimira Imana kuko wenyene niyo yari yashize imbere. None ntimutetereje wakurikirwe n'induru, niyo Mana nyene niyo ukengurukira
kuko n'ubu turabona yuko ariyo kwizigenza hagati yacu. Tuyikomera amashyi menshi cyane. tuboneyeho akaryo ko gusubira guhoza umuryango wiwe, umutambukanyi n'ibibondo asize, umuvyeyi wiwe nabo bavukana, inshuti za hafi n'iza kure. Turahojeje kandi abarundi n'abakunzi b'Uburundi bose bava bakagera. Dusaba Imana nyene inkomezi ibashoboze kwihangana, mugume mufatanye mu nda, mushishikare ibikorwa by'iterambere nk'uko atahengeshanya kubiduhamagarira no kubiduherako akarorero keza. Bene wacu Barundi, Barundikazi, bakunzi b'Uburundi, kuri uyu munsi nashaka kandi subire nshimire bimwe bivuye ku mutima umugambwe CNDD-FDD dukomokamo, wo watureze ukadukuza kandi ukaturamura gushikaho utwizera, ukadushira imbere ngo tuwuserukire mu mabanga ahambaye yo kurongora igihugu. Nk'uko babivuga, ibanga ribangirwa ingata, mbere ugataha ukaryikorera. Turabemereye ko tuzokora ibyo dushobora byose, dushigikiranye, twuzuzanya, duhuje umutima n'inama, kugira ngo dukutse ikivi abarundi duheze dutunge kandi dutunganirwe mu gihugu cyacu. Amatora y'umwaka w'2020 yabaye ikindi kimenyetso ntabesha ko ingendo ya demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi, ubutagisubira inyuma. Ni imboneka rimwe kuko muri kahise uko abarundi bagiye baratunganya amatora niko yagiranigirwa mu meshi. Aha kwibuka amatora yatunganijwe mu 1961, mu 1965 n'1993. Kuri uyu munsi w'imboneka rimwe rero nifuza ko tubanza gusubiza amaso inyuma, turabe kandi dutegere kahise kacu kugira ngo dutegure kazoza keza, tuzi iyo tuva kuko ico turi coco turakibona. Sishaka ko abarundi muyoberwa ivyashikiye basokuru bacu, uhereye kuri Mwezi Gisabo gushika kuri Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, ngo nuko turi mu bihe vyiza. No kwibuka yuko abarundi bari ubwoko bumwe, ihanga rimwe, basangiye byose, kuva kuri Ntare Rushatsi ariwe Seburundi. Abarundi bagendera ubumwe n'ibanga ryabo, bari basangiye igihugu kimwe arico Burundi, ingobyi iduhetse gushika n'ubu. Basangira kabisa gahiye, basangira imico n'imigenzo, bafise Imana imwe rudende, Imana rudasumbwa, Imana itanga byose, inka n'ibibondo. Bari basangiye intara imwe n'umwami umwe. Umwami yari Sebarundi, ntiyari Sebahutu canke Sebatutsi, eka ntiyari na Sebatwa. Yari afise abatware bamufasha gutunganiriza abarundi bose. Niho mbere bavuga bati umwami agirwa n'abagabo. Abarundi ba kera bari bazi Imana. Iyerekwa rya Musa mu gushinga intwaro ku gihugu c'Abanyisirayeli, turavye neza iryo yerekwa rirasa n'iyerekwa ryeretswe umwami wa mbere w'Uburundi mu gushinga intwaro y'Uburundi. Iryo yerekwa niryo umwami yashingiyeko mu Burundi, ari naho havuye na kiya civugo twagenderako mu Burundi, Imana umwami Uburundi. Birumvikana rero ko kuva kera abarundi bari bazi Imana kandi bakayizigira. Biraboneka ko mu mazina ndoramana
n'imyibutsa itari mike bigaragaza ukwizigira Imana. Erega na jewe nitwa Ndayishimiye. Abarundi ba kera kubera bubaha Imana bigenza runtu nayo ikabahezagira. Bari bazi guhezagiza imbuto ku Mana nayo ikabahezagira bakaronka imvura bakimbura. Abarundi ba kera bari bazi intwari ibereye ishingiye ku butungane no gukingira agateka ka kiremwamuntu. Nico gituma umurundi wese yarazi kizira akubaha akongera kubahiriza ubutegetsi bw'igihugu, abatware, eka mbere n'abamuruta bose. Ivyo vyose vyagiye gutituka bititurwa n'umukoroni igihe yashika agasambura ubutegetsi bw'igihugu, abarundi bagaca bamubera abaja kandi bari mu gihugu cyabo. Abakoroni baraje, imico n'imigenzo myiza byaranga abarundi birasambuka. Ubutegetsi bwa Mwezi Gisabo buratembagazwa. Niho habereye itembagazwa ry'ubutegetsi bwa mbere mu Burundi, kuko kare na kare umwami yari igiti giturirwa. Kuva ico gihe rero abarundi baciye batangura kugayika. Kanatsinda urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Umukoroni yari yamaze kudusanzaza, abarundi bacika impehesa, bahinduka ugusimbira hamwe kuko nkuko babivuga ngo bakubise umwungere intama zirasanzara. Ivyakurikiye murabizi n'agahomera bunwa. Nakare ba sokuru nibo bayamaze bati utakaranga ukabutaye akabanga ugatora na karanda. Natwe twarabibonye, ubu twaramaze gucira imoso ntibigasubire. Ariko nagira ndabwire barundi bene wacu, Imana ntibagira uwayo. Ivyo vyadushikiye byarashikiye n'abandi muri Afrika, muri Aziya ndetse na Amerika, kandi uko babivuyemo niko natwe abarundi turiko turabivamo. Ibi ndabivuze kugira ngo abarundi n'amakungu babimenye, bamenye ko Uburundi bwasubiye mu buntu bwabwo. Abarundi barabaye abaja mu gihugu cyabo, nivyo barata imico n'imigenzo yabo y'ubuntu, bakurikira imico n'imigenzo y'abanyamahanga. Bari barataye ubwoko bwabo bw'abarundi, bitwa Abahutu, Abatutsi n'Abatwa aho kwitwa Abarundi. Arico gituma wasanga Abarundi mbere baha igihugu cyabo, kandi abakera bavuga bati ntawe nkakonka nyina wagwaye amahere. Ariko rero buke buke ubu twasubiye kuba Abarundi. Murabona yuko twasubiye kuri wa mutima wo gukunda Abarundi bene wacu, wo gukunda igihugu cyacu. Intwari z'Uburundi zamye zigwanira ako gateka, ariko zikazindwa. Mwezi Gisabo yaragerageje aragwanya abakoroni, ariko aratsindwa. Ariho Abarundi baciye bababaja babatsinze. Rwagasore yarahagurutse ngo habuze inka yo kwikukira, bayimutsinda ko nabo bari bafatanije urugamba nka Mirerekano na Ngendandumwe n'abandi. Ndada yarabandanya urugamba rwa demokrasi, ariko baciye bamugandagura ubutarariye, bamujyaniranya nabo bari bafatanije urugamba. Aho hose twasanze ari kubera wa mukoroni yatugira abaja, ataho yari yagiye, yahinduye ibara ry'urukoba gusa, kuko hariho abo yigishije baramenya mu Burundi, basigara ari bo bikoresho vyiwe mu gucinyiza bene wabo, nawe yitwengera. Mbere rimwe na rimwe agaca ashaka kwitwa umuhuza w'abo Barundi yateranije. Abo nabo twarababonye, abo bize bakamenya, twarababonye mu gihe ca PDC mu 1961. Twarasubiye turababona bahurikiye mu nani z'ivyaduka nka za DC ikibiri mu 2010 na za Senarede mu 2015.
Barundi bene wacu, byarabaye ntigasubire. Uyu munsi nagomba gutangaza icese ko twamaze kwinjira mu mateka mashasha. Iyi ntambwe dutanguye uyu munsi ni kimwe mu matsinda yaranze urugamba rwo kuzamura Uburundi rwatanguriye ku rugamba rw'umuheto rurongowe na Nyenicubahiro Umuhizi Petero Nkurunziza. N'urugamba rwahitanye incungu nyinshi muri bene Burundi, ingabo n'abenegihugu isinzi. Nico gituma nagomba gusaba dusubire dufata akanya twibuka izo ncungu zose ata n'umwe avuyemwo, kuko mu Burundi nta muryango utabuze. Bube nk'uku burubu tubibuke, kuko amahano twabonye ntitwifuza gusubira kuyabona mu gihugu cyacu. Kwibuka bene wacu niko gutuma utasubira kwanjanjwa ngo reko iciza wafashe erega ukekuye wo kwicuza. Noneho rero impore yaraje mu Burundi, kuko imitego twaguyemo ntituzosubira kuyigwamo. Twari tumaze imyaka 15 twubaka umushinge w'ubuzima bw'igihugu, ubuzima bw'abenegihugu. Abarundi twari tunyotewe igihugu c'iteka cishira kikizana, igihugu c'abagabo bigaba bakigaburira kandi barya bakaravye. Abarundi twari tunyotewe kwifatira akazoza kacu mu minwe, none umushinge warabonetse. Iyi myaka 15 umugambwe CNDD-FDD umaze uramutse Burundi yaratumye tumenya ukuri twari kwihishije mu magume yagiye arashikira Burundi. Iyi myaka 15 niyo yatweretse ko tukiri mu gasuzuguro k'umukoroni. Ibyo bikaba byagaragaye mu 2015 aho ibifamutima by'abarundi byaja ku mohi y'abakavantara bagashaka kwisamburira ko kandi atari impene. Dufatiye ku ndero, imico n'akaranga byaranze igihugu cyacu, intwari ibereye ihera mu gushinga leta mbyeyi. Leta mbyeyi nayo ikaba ihera kuri Sebarundi akunda abana b'igihugu bose, amenya ikibiriza n'ikibaraza, nabo bakamwubaha bakongera bakamusonera. Gushingiwe leta mbyeyi rero nico nje gukora nk'uko ibwirizwa shingiro ribintegereza, kandi ndemeza neza ko ndi kumwe n'Imana byose nzobishobora. Nimugire ubwoba, ndazirindiriye nje gutsimbataza koko intare yo kwikukira mu Burundi, ukwishyira no kwizana b'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Ibyo ntagiye amakungu azokwirwa arabinsaba nk'uko babimenyereye mu kutigenza, kuko nibo nzobona ko Uburundi bwikukiye koko igihe umurundi wese azoba yumva mu mutima w'igihugu cyacu ari ntabogera. Erega turacafise abarundi bacibaza ko igihugu c'Uburundi ari ca nta ntege gishobora kuvogerwa n'uwari we wese. Nagira abo ndabamenyeshe ko nihaba hakiri abagaye Burundi, ibizigizigi n'ibihere.
ibizigizigi n'ibihere abo baba bakigaye i Burundi. Hariho umugani abarundi bazi kandi baciye babiregarega bigumye n'urya nyene. Abibaza yuko Burundi bwitaha nibatese bate kuko abarundi twese turi ingabo zo kurwanira igihugu cyacu. Kugira kandi ngo nemere yuko Burundi bwikutiye koko nuko umurundi wese agira ijambo mu biraba ubuzima bw'igihugu. Hariho abarundi bacibaza ko kugira ijambo ari ukuja mu kiguri mu gihari canke kuja kugumuka mu mabarabara. Ivyo bavyita kwiha ijambo kandi mu migenzo y'ikirundi kirazira. Mu mico y'ikirundi abarundi barahana ijambo. Mu mico y'ikirundi abarundi barahana ijambo bakaganira ijambo rikaba umunoni. Hari n'abandi barundi bitwaza ngo no kurondera ijambo n'igihagararo, ariko dusesanguye neza twasanze ari kugira bahagararire umukoroni mu gihugu cyacu. Abo muzobabona ni bamwe iyo bibananiye gutoba baca bihindura iwabo baba batumye. Abo bose twaramaze kubabona. Ico twibagira bene wacu kimwe nuko kuva kera na rindi abarundi bamye baja inama mu kubaka igihugu. Niho bavuga bati umuti umwe ntiwigira inama, imiti ikora ikoranye. Ndetse no mu gukinga amatati bahanurana bavuga bati ukutavugana n'isoko ry'amazimwe. Barongera bati kananira abagabo ntiyimye. Ibiganiro rero nivyo vyamye biranga abarundi. Ntihagire umunyamahanga azosubira kwivanga ngo ariko asabira abarundi ibiganiro kuko niwe yari yarabidukuyemo. Ubu abarundi twaragarutse ku muzi mu mico yacu, nico gituma mubona uno munsi twamaze gusubiza hamwe. Abashaka ibiganiro n'ejo baratonda, ariko baze badaca wa mugani w'ibinebwe ngo ikiyago gisumba ikivi. Kurya twasigaranywe icivugo na sogokuru ati dukora dusenga dukora. Tugendere no kuri iki civugo ngo tuyaga dukora tuyaga. Batangarize barundi bene wacu mwese kuva ubu ntihagire ubusimbwa n'umutima, yaba uri mu Burundi, uri mu mahanga canke impunzi. Nta muntu n'umwe yaba muto canke mukuru azobura ijambo mu gihugu casasagayemwo demokarasi kandi gifise leta neza. Ivy'ingimba nibihagarara, umwe wese avuga ikumubakiye, twe kwihamenya abatwenzi. None abagiye kurega mu makungu banzuye iki? Nibagaruke nyabuna dushire imitwe hamwe dukore duteze imbere igihugu cacu, turi kumwe twese ntaco tuzobura. Imana niyo nkuru. Kuva rero nababwira ntimuraraba jewe mpagarariye igihugu, baba abanyamigambwe canke amashirahamwe y'abenegihugu canke umuntu ku giti ciwe, nimwitegure. Kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira ni bwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi. Kuva ubu ntihagire usubira kwiyumvira ko hari uwishikira kwa leta kurusha uwundi. Abarundi bose barangana imbere y'amategeko, natwe twiyemeje guhagararira ayo mategeko.
aha tubyumve neza, abarongozi b'imigambwe so baramuka igihugu ngo abe ari bo basabira abandi barundi. Kurya bishikira niko n'abanywanyi babo bishikira, ntimuhendwe. Si n'abakuru b'amashyirahamwe bazobashikira. Ndabamenyesheje ko ubu umugambwe canke utawubamwo ufise uburenganzira bwo kugira uruhara mu itunganwa ry'ibikorwa by'igihugu, haba mu burongozi canke mu bikorwa ivyo ari vyo vyose. Intwari ibereye niyubaha kandi kubahiriza umwenegihugu wese mu buzima bwiwe. Ni muri iyo ntumbero mu buzima bwose bw'igihugu hagiye kugenwa mu bisata byose indongozi zo gutunganiriza abenegihugu koko. ntihagire abarundi bagwa mu mutego w'abanyepolitike ngo ejo ntibazoshikanaho nifuza. Ku butwari bwawe nawe uzohashika. Ego nivyo turazi ko ata mwana w'umuntu amenya ko ari mu mutima wa mugenzi we keretse Imana. Turiyemeje ko tubigiye inama na mwebwe tuzobashikiriza indongozi zibikwiye kandi zivuga kuri nk'uko umugambwe CNDD-FDD nkomokamwo ubihimiriza mu karangamutima kawo. Mw'igenwa ry'indongozi nyene hari ijambo ryanyuze muri Bibiliya mbona yuko nzokwama nitwaza. Ni ijambo Yetiro yahanuye umukwe we Musa ati, uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, abagabo bakunda ukuri, banka inyungu zitandukanye, ubagene bababera abakuru. Nibo bazocira imanza igihugu igihe cose. Urubanza rwose rugoye bazorugushikiriza, ariko urubanza rwose rworoshe bazogwitunganiriza bonyene. Gutyo uzoba wiremuruye umuzigo maze bawugufasha. Niwagira ivyo bintu Imana ikaba ariyo igutegeka, uzoshobora kubandanya bitaye ko ico gihugu cose kizotaha amahoro iwaco. Iryo jambo riranyubaka cyane. Kandi murumvise ko atamukuru abura mukuru we. Ibizonanira indongozi buca tubashikiriza bazobituzanira. Nibanka naho kubidushikiriza ndatanze uburenganzira muze muce mubizanira mwebwe nyene bene gihugu. Ico nzi nanje ibingoye nzobishikiriza Imana kuko yo nta kinanira. Nico gituma nabanje kurahira imbere yayo n'imbere yanyu ko ntazohemuka kugira ngo Imana ingumize ku kiganza cayo. Ni muri iyo ntumbero rero tugiye gutsimbataza ubutegetsi bwegereye abenegihugu. Dushaka indongozi zibegereye, zibumviriza, zikongera zikabatunganiriza. Ico ndabemereye ni uko leta igiye gushingwa atari yije gusa kubarongora mu bikorwa, ariko ayije no kubatunganiriza. Bamwe bahora bitwaza ko bashaka ibiganiro mu gutoba, barumvise ko ibiganiro babironse. Uwahora avuga ko abahora bavuga ko baharanira inyungu z'abenegihugu mu kugumura, barumvise ko ari uburenganzira bwabo nk'abenegihugu gukurikirana ko ineza yabo iriko iratunganywa neza, kandi baheze bashikire inzego zibijejwe mu bugwaneza. Tumaze gutunganya intwari ibereye, tuhagira indongozi zitaho ineza y'abenegihugu, nta kindi kiba gisigaye atari ukuja ku kivi tugafata inzira y'iterambere. Iyo nayo ni urugamba, kandi urugamba rwo kukozako. Ni urugamba rusaba ubwenge, ubuhizi, ubukebutsi n'ubwira. Ni urugamba rwanwa kandi ata n'umwe asigaye inyuma. Nico gituma namye mvuga nti turi kumwe twese birashoboka.
iterambere nyakuri rihera ku butungane, amahoro n'umutekano, kugira ngo umurundi wese yumve ko afise impore mu mutima. Iterambere kandi rishoboka iyo leta izi kubungabunga itunga rusange ku neza ya bose. Nk'umukuru w'igihugu ndabemeye ko nzokora ibishoboka byose kugira ngo intambwe y'icyubahiro Petero Nkurunziza yadushikanye ko mu gutsimbataza intara yo kwikukira, agateka kuzirikana igihugu n'iterambere ridakumira ntibizosubira inyuma, ahubwo tugiye kubishikana ku rundi rugero. Kubaka igihugu ni umugambi wo guhuzako kandi wama. Umuntu yaba akeneye agashasha, yaba akeneye akarusho. Ushitse kuri iyi ntambwe uvuga uti saha gusa ari n'ahandi ndashaka kuhashika. Muri iyi myaka 15 irangiye twarubatse umushinge n'inkingi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, ariko ibikorwa by'iterambere birabandanya. Sinodondagura ibyaranguwe muri iyi myaka 15 ngo ndabimare, ariko mwomenya ko ari wo mushinge tugiye gukorerako. Igihugu carihesheje iteka n'icubahiro mu makungu. Uwo makungu arazi kandi arubaha Uburundi nk'igihugu cikutiye, igihugu gifise ivyo gikeneye ariko gifise n'ivyo gitanga. Iyi ntambwe tugezeko mu gutsimbataza kwikukira ntituzoyidohokako, ahubwo tugiye kuyikomeza. Iruhande yo gusubiza igihugu ijunja n'ijambo cari gifise imbere y'umuzi w'abakoroni, Uburundi bwarasubije Imana ikibanza yari ifise mw'iyerekwa ryabo dukesha Uburundi. Kukaba nkako turazirikana neza ko iteka ritekane ry'igihugu tubikesha imbere ya vyose Imana mushobora vyose. Tuzobandanya guha ikibanza imico myiza n'akaranga vy'Uburundi kugira ngo bitubere inkingi y'iterambere. Twisunze iragi ry'imboneza kizigenza mu kuzirikana igihugu, tuzobandanya gushigikira inkino, imico n'imigenzo. Tuzokomeza inyigisho n'inkino n'ubunonotsi hamwe n'iz'ubuhinga n'agakaranga, cyane cyane gukomeza ingoma kugira ngo ziteze imbere, zongere zimenyekanishe Uburundi mu makungu. Tuzogarukira twongere duteze imbere ururimi rw'ikirundi, imico n'akaranga ka basokuru tubishishije mu kigo gishasha cy'ubushakashatsi bwo kwitaho no kugarukira ururimi n'imico y'ikirundi. Ikindi gihambaye kandi gihimbaye cyakozwe muri myaka 15 iheze cyabaye guhwanisha Abarundi biciye mu bikorwa biboneka atari amajambo n'ivyivugo. Gutsimbataza amahoro n'umutekano twabigize igikorwa nyamukuru kuva mu mwaka 2005, ntako turazirikana ntaryo ko atawusomera induru ivuga. Ni muri iyo ntumbero imigwi myinshi y'inkozi z'ikibi yasambuwe. Ibiyayuramutwe, inzoga zitemewe n'amategeko biratuzwa. Ico ni igikorwa cyo guhuzako tuzokibandana kanatsinda ubutosora ifuku yamiza akatsi mu jisho, nayo ukeburo wiwe agwiza ibinogo. Tugiye gukomeza ibiganiro hagati y'Abarundi akantu mavuyemo. Hari hasanzwe urwego rw'ibiganiro by'abanyamigambwe hagati yabo. Tugiye gukomeza ibiganiro hagati ya leta n'imigambwe kugira ngo umwe wese agire icyo atezeye mu iterambere ry'ubuzima bw'abenegihugu. Imvugo ngo imigambwe ikavuga rumwe na leta turifuza ko itozwira kuronka ikibanza mu Burundi kanatsinda. Utavuze rumwe na leta y'u Burundi wovuga ururimi rw'iyihe leta? Ntitwifuza bene wacu ko abantu baba mu mpari bapfa ubutegetsi kandi turi mu ntwaro ya demokarasi. Mbega ubwo butegetsi woronka ubwihaye uwo bukozi bw'abenegihugu bamaze kunyurwa bakagitwarwa n'abategetsi babo mekeranya. Ni nk'uko demokarasi yaje kugira ngo isezerere intwaro z'amagaburanyama. Ubufise akamubakiye azokumvirizwa maze aronke inyishu ibereye. Binaniranye naho turafise urwego rw'umuhuza
ruzoheza ruhanure leta icokorwa bumvirije uwufise akamubakira. Eka noneho mu Burundi twararondeye inzira zose zituma amatati yose aboneka vyorerwa inyishu. Nuko gusa hakiriho abaturagirika bibaza ngo ubutiriro buri hakurya y'Uburundi. Mu vy'agateka ka zina muntu mu Burundi twararondeye nyene twese twoba inderezi, umuntu aritura ubutungane canke akitura umugwi wigenga ubijejwe kugira ngo uhanure leta icokorwa kugira ngo bose batunganirizwe, ndetse na vya vyaha vyatuzingamika. Eka n'ayandi matatu yo muri kahise hariho imigwi severe ujejwe kumenya ukuri no gusubiza hamwe na CNTB ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo bazobatunganiriza. Kandi nagira amenyeshe ko iyo migwi y'igihugu ijejwe ubutungane bunywanisha tuzoyishigikira bimwe biboneka mu ntumbero yo kuyifasha gusozera ibikorwa ijejwe. Abahuye n'ibyago by'ubwicanyi bwabaye muri kahise turazi ko bakeneye guhozwa no guhumurizwa. Abarundi na cane cane urwaruka n'ubu n'akazoza dukeneye ko bahakura icigwa batagira cijana nabo baheze imyaka ingana iki. Kubera ko umutekano mu Burundi wagiye uriyongera uko bukeye uko bwije, ingabo z'Uburundi zikerekana ubutwari n'ubuhizi